Ikibazo kijanye na sentare mpuzamakungu bwa mbere nagomba kubabwira yuko nta kintu kibaho kitagira amategeko. Nuvuga yuko igihe Burundi bwari buri muri rya sentare bwari buriyo kubera hariho amasezerano mpuzamakungu bwari bwarateye ku gikumu. Iyo rero ayo masezerano mpuzamakungu igihugu kibonye yuko hariho abariko barayitwaza kugira basambura ikindi gihugu, ico gihugu hariho ico bita dénonciation canke ukidohora muri amasezerano kuko no mu kuyajamwo kukushaka kwawe. Uno munsi rero twebwe Burundi bwaravuyemwo, niba bariko barakora ivyo bakora bazoheza badusomere muri ayo mategeko ico bitwaje kuko nta kintu kitagira amategeko niba arabanyamategeko. Mu gico novuga nuko Burundi ntibukirimwo, ibiberayo ntibikituraba nta na gatoyi. Hanyuma rero twebwe mu Burundi ico nagomba kumenyesha ntikiri ca gihugu ca kera. Igihugu ca kera umuntu yarakora ikibi akaguma yidegevya yitwaje igikenye cyangwa yitwaje ibindi. Mugo no munsi nta ca gikorwa mu Burundi ntigihanwa. Novuga yuko ubu ntamvo ihari yuko izo sentare zo mpuzamakungu zica urubanza ku izina ry'Uburundi kandi Uburundi nabwo bushoboye guca imanza. Nyine icobera umukuru w'igihugu naho muvuze ko Uburundi bwaravuyemwo mu gihe iyo sentare mpuzamakungu yosora nk'umutahe hariho abarundi kumbure bohava bafatwa bari nko mu bikorwa vy'akazi. Ico gihe naho tutarimwo ngira ngo twoca dukora iki kugira dukingire abo bene Burundi? Ico naganda kumenyeshe burya hariho amategeko mpuzamakungu nyene. Ico gihugu kizofata uwo muntu izoba ari ingorane hagati y'ivyo bihugu bibiri. Uburundi nico gihugu camufashe, ntizoba ari ingorane hagati ya sentare mpuzamakungu, izoba ari ingorane hagati y'ico gihugu camufashe